akataraza kari inyuma. Uratashe? Uratahutse? Yeah. Uratahutse? Mu rugo iwanje uje kwinjira n'isheshe y'umugore ngo urazanye ninjirira mu rugo. Ugiye iwawe he? Ugiye iwawe he? Nange nubivuga umengo ntacyo ntaco wabona. Ninde? Kutambwiye. Umushitsi tutani. Mu gisagara ko turafise imiryango. Umvita ndakubwira wa mugabo we. Jeanne udicagiye si wowe. Mwana si umugabo naka ingwane naka. Akaje nako. Iyo azungagize ubwabunye bwose zariya. Ego kwe. Ubuzima twazimayobe. Twinga turirabura kuburyo ngo warose ngo bagabo. Uwo n'umugabo we wanje sha wihangana. Nyene karabana n'inziko. Yo kunzigura ibona. Umvizana kugira umukobwa. Kabuda afise ikintu ubaha. Je ntunwengere je ndiko turaputwengana wewe. Je ntunwengere. Usanze mu rugi wanje. Kwangana n'ijambo. Jeanne mubiki. Usigaye namagana mu izina mama inde. Ndewe wanye bavuze ati ngo Jeanne ndi siwa. Sawa. Suja rero ujya wakera so una muzi. Nakubwiye vuga ikikuza nyama. Siniteze usubira. Nuiteze gusubira. Warambonye ndikijuju usiga hahandi ushaka ukagaruka ugisanga handi nyene biri kwa kundi nyene ubu siko bimeze. Inzira namuzanye iramuzi. Mu rugo iwawe he? Uwo ni umwana wavyaye ujuzanye? Oya ni umushitsi. Ni umushitsi wo kwande. Ni wawe. Nyamara umushitsi wawe se? Je namushitsi cyangwa ngaho muri Rwanda. Konyene. Namushitsi ngaho shaka. Nta mushitsi tugomba si Kirundi. Aribonye mama uvuye mu gisagara mu muji. Uratashe. Muriko mukina filme ni. Nukuvuga kuva kare umumbona nk'imikiye. Ko umvura umugabo renga ngaho. Ko umvura umugabo renga ngaho. Niyinjire. Renga ngaho ko umvura umugabo. Nyamuri kwibora nk'imikino renga. None nakubwiye renga aha nyamburi kumbona nk'ugufina. Renga aha. Ego kwe. Kibazo dufise ni winjire. Mwabagabo mwihaye ikimwe. Mbona mwiki. Juranze. Turabona mwiki. Uranyibutse. Ubu rero sinde musaza. We uratse nitwa. Musaza wande. Sinde musaza wiwe. Musaza wande. Ubuributse kuri musaza wiwanje uraje. No. None ikibazo kiri kuri jewe cyari kiri kuri uwo. Kuri mwisi. Mbe uje gute? Kwa tugire umutima. Okay, kari ubashitsi. Murakoze kuza kutura. Murabo kwa ahubwo turaje. Muraje. Murabo kwa bandi. Bivuye he muko bakwita gute? Mufite ikibazo nyabaki tubafashe. Mufite niti. Niti. Ufite ikibazo nyabaki ngo tubafashe. Ikibazo nyabaki. Umugabo wawe. Sawa. Mugabo wiwe. None mugabo wawe ngamurondera. Mugabo wiwe. Urabingira. Wowe nawe atanindera ubwira turavuga wamaye gutera ariko ngamurondera. Nta mahozo waronye takuranye. Bakubwiye nsigurira ujya mugore muzanye n'uwa. Sheri. Go. Ndabizi ndagukunda. Kandi cyane gose. Ariko comportement ndakubonanye sico narinda kwiteze ko. Ego byarashitse ndakora amakosa. Ari haciye kinini yantatsa. Ariko nanje ntahure ndomuntu. Je ndaje mu rugo iwanje nubwo byaba byashitse nkatana n'ubundi muntu. Ntiwari guca witwara kurya kose. Kameme vyitwa ko ndumugabo wawe. Nubwo bari haciye iminsi ngana kuryaye ntakuvugisha ntakwitayeho.
wari kugira indero na buke ubure nayitaye sino kuyita gusa ubu urambonye ko nataye indero ajya amajambo yose wavuze nayo umugabo nayo wari kubwira umugabo atashe mu rugo urumva washaka uvuze ndagusanganire ndakwakire nta kintu uzanye amezi angahe araheze ndi mu nzu iwanyu nta kintu ndiko ndarya ntuzi ko nambaye ntuzi ko naryamye ntuzi ko nabyutse cyo ndakwakira ngo umugabo aratashe imana iraje mu rugo iwanyu ushize nuzanye n'undi mugore uribona wa mugabo we wibonye mwiki buryo we nakubwiye je ngaha na wewe ntuje turababa babiri basi wamukundira nkakubwira impamvu impamvu itaboneka ngaha anye ikintu uzaguhava usigura ntabonesha amaso yanje n'icyayi basi nkundira ndagusaba ikintu kimwe nk'umugabo wawe nk'umugabo wane saba ikintu kimwe nk'umugabo wanje nk'umugabo w'abandi bagore umugabo w'abagore yego basi bifata uko nguko icyo mbaho gusaba ni iki ndabizi yuko ntari mwiza imbere y'iwawe muri make naragukoshereje bihagije ntiwankoshereje uri kurakosha ahubwo unyarutse umbwira icyo kintu ushaka mvire gusubira inyuma byo ntibikunda kuko ntashye kwitongo kwa data kandi ni mu rugo iwanyu je nufate nabi uko byoba bikwiriye ariko ujya tuzana nta kosa yagukoreye yambaje undaza hanze ariko wowe umurosa haryama kandi mufate neza ega hajya ngo niki kuri wewe sheri narageze mu gisagara ndakubwire tubaye twubahana cyane subira kumamagara uko ngira ngo ndibaza uraritse ego Jeanne nyishuri ibyo ndiko ndakubaza hamure kunzanira ubwo bintu bw'ubwo bwawe nyonyonyonyo Jeanne byarashitse ndagera mu gisagara ubuzima buranga binanira kwifata inshuti banga sagaye ndatse undi mugore ivyo nari niteze uko bibasije vyabaye ubuzima buranga karuzi yuko uzanye undi mugore uciye uronka imari mu nzu ubutunzi buca bwisoka yaraje bukuzaniye ariko abagabo we umwibonye mwiki kwitwa gusa abagabo niho mwumvume ngo bibahaye ikintu kiri hejuru mukibagira ko bisaba gukoresha mu mutwe umvize ndakubwire Steve ntuje ngaha mu nzu mwinjire mwe gusa muraye utagiye azogenda mugabe ico womenya coco jewe Jeanne kushinguka ngaha mwiyinzu narasinye hinjira hama ngo ndagiye ngo iwacu ndatashe utagiye wewe nicaye nawe tuzopima amazi n'ubufu genda uturindire umugore wawe yambara umugore winjiza uribuka icyumba cy'abashitsi ki n'ubuntu bwanyu muje muzanya hari mbonye unatumbereye icyumba cyo wanje ahantu kiri inzu ni ya Jeanne Mayi igihugu kirashobora kukwagira kandi cyagutse nayo ibi byose nabikoze kubera iki yaho usigaye nta mu rugo iwanjye ukamenya nta jambo ufise nari nzi yuko bizokoroha ariko ndabona bigiye kunkomerera mbega ngiye kuba hagati mu bagore babiri gute ko mbona banyatse n'ijambo ntarashikama mu nzu ababwira senge nkaka abora ndibutse kana ubwiye utu tuntu uzadukura mu gutwi iyo uri kuravugana n'umuntu barambwiye umusaza wanje ngo mwahuye gute twara ko abandi bahura nenda bizi abandi barahura kuko bazamwahuriye he yakwe ko asi umugore uzijuje ngo ngaha canke ujuvi uva utunumbuka hariya no ngaha nyine nisanze naturumbutse aha ubwo rero inzira iherenga ngaha Dr. Nkuru rero no ngaha inzira yacabandanya basi wikunda ukakunda n'ubuzima bw'iwawe ukaba basi ugomba no kubaho neza ushaka gufata inzira igira abandanya mugaka tukagenda ariko antukande baza yuko ngaha yahereye hanye maze ngo make ujenga uje kuba ngaha wobuti icuje gukora canke nuvuye yuvuga ati jeranjanye n'umugabo wanje nicunzi Dr. Nkuru rero mukobwa nyimbuzi ikintu
ukunda canke wiyubaha ukunda ubuzima bw'iwawe je ndikubwira hakiri kare ubwo mufata inzira usubira inyuma ugende basi nyimba wikunda nta mutima mubi ndiko ndakubwira ufata inzira yiwawe ugende kwa kujya mu goza abantu muratinyuka kujya mugore arakwica ngo rukwe rwawe aza kurumanyura gatanu sinakubesha kandi mbere basi wikunda urasubira n'inyuma amatama Sheri, Oui. kumbe iwanyu nuko bimeze uyu n'umukino mwankiniye ni iki siniko nabona ibyo ari byo Urebye uri kurabona ubona yuko ari umukino uhita ubona yuko ibintu byakomeye icyo nakubwira Jojo natse ko nakubwiye tuzi no ku gatumba kubera ubuzima mu gisagara bwazo icyo nari naguhishije ni uko nari mfise umugore no ku gatumba niki ni ikintu wabuze utumvise ni ikintu nakubwira wabonye nyine batwakiriye ijya minsi yose twari kumwe sinigeze ndabavugisha sinigeze ndabarasiyona nta kintu na kimwe nabahaye rero kuba batwakiriye kurya birakwiye kandi birabereye ariko ikintu nogusaba ni uko wogerageza ukagenda buhoro kandi umugore wa mbere kandi gukara byo ndabizi arakaze rero uze kugerageza witware nyine buhoro kandi ndabizi urankunda kandi ndazi uri kurandahura n'ibyo ndiko ndakubwira njye nawe uzi icyo mfata n'icyo ndeka urazi tuvuye muri irya nzu mu gisagara duheranye amezi menshi urazi yuko ata cepfo n'icya ruguru twari dufise nta n'ayandi mahitamo nari mfise rero nzi umutegetsi kuyiba nk'uko nyene hasigaye inzira z'Imana zirenga igihumbi ko bizogenda kose niko nzovyakira kandi nawe bari kuzovyakira none se ubu rero ngomba niyangaje kuzokwama ntukwamiye inzu none bizoherera heza guhera birashobora guhera ariko uno munsi wa mbere ufate nyene yuko ata kintu na kimwe kiriko kiraba kandi uvyakira uko nyene ubibonye ariko ico nzi bizogenda neza kandi urabizi nawe sinogutererana kandi n'aba nabo ndahasanze sinobatererana rero dutegerezwa kubiba nk'uko nyene okay ariko nubwo biri uko uzugira bizobagira imbere kugira indero ndabitahura ariko wibuke tubasanze iwabo kandi amezi nawe twari kumwe hariya urazi yuko ata kintu na kimwe nigeze ndabafashisha rero uko batwakira kose dutegerezwa kubyakira kandi urabizi yuko ata kintu na kimwe tuje tubazaniye urabizi yuko twaciye n'amaguru twabuze nayo gufata imoto batugaburira batatugaburira biza kubavako ubu rero tugomba dufata ibifungo by'ikibira rero shere uko ubuzima uno munsi bwaba buriko buradutwara siko nibaze yuko ejo ariko buzorangira ibyo vyose vyihanganire uko baza kutwakira bari kuvyemera jewe icyo mbona birakomeye sinibaze yuko shire wanje nza kwemera yuko ninjira ariko we nibakwemerera ko winjira uze kurya muze kumva utuje ariko uno munsi bishobora kwanga ejo bigakunda kandi inzira yo kunkunda sivyo hama rero wihanganira ivyo bariko barakubwira vyose urya sister danza arakaze kandi avuga nabi cyane ariko reka ndababwire kugira ngo bakwakire sivyo
cyane ndabikwiye. Mia, ese wowe utabaye uri umukobwa cyangwa uri umwigeme? Ndi umukobwa nyine kubera ko ntandukanye nawe. Ajya amajambo wari kurabwira ujya muntu nzanye, uriyumvira ko nawe wogira umuhungu muregukana mu rugo rw'abandi bakayakubwira? Basi ukuntu urabona n'amakosa wakoze. Amakosa ndayatawe, ariko namwe indero mwagaragaje harya sinumva yuko ndo bafise ijambo muri uru rugo. Mbega uribuka yuko yaca dusanga ngaha? Uno munsi urabonye yuko naba ndagufashe nabi kubera amezi angahe naba narabataye? Amezi angahe twari ko tubwira iki? Twari ko tuzosigaye turanwa amazi, tuzosigaye tubaho gute? Benda kubaza. Aho wagenda ukagenda utubona udusumba abari urondera abari amahera yose ushira twari bazi ko tubayo gute. Uburaje utugaragarije ryashavuye wawe. Urazuza kubiza kudukanga. Twabaye ubuzima bubi tubaho nabi, tumeze nabi, turarara inzara, turarara ubusa no gusinzira hamwe byawe. Mugana nawe urazanye n'umugore ngaha muganga uje kudukanga. Twavuze nabi. Shana cyo wabonye.